inyuma yaho amazi y'ikiyaga Tanganyika adugiye agatera mu bibanza bimwe bimwe biri hafi y'ico kiyaga nko kuri Zion Beach, Safi Beach, Sagavodo na La Costa Beach. Imbonesha kure yanyu Ejo Heza News yaregereye umuhinga mu bidukikije Ambassadeur Albert Mbonerane. Uwo muhinga akavuga ko ukuduga kw'amazi ya Tanganyika kwavuye ku mvura nyinshi. Kugira amazi atuge icyo biva ku bwa mbere nuko haba haguye imvura nyinshi, hanyuma ugaca usanga rero ayo mazi y'imvura nayo ntagira iyo atemba aca, ikiyaga gica kisubira kikaduga. Ariko je byinshi ndabifatira ku gihe tugezemo, ubu hari ihindagurika ry'ibihe, imvura igura ari nyinshi, amazi akaza. Muramaze ko n'inzuzi mperutse ku ruzi bita Mutimbuzi, uravye amazi ruzana canke za Ntangwa, za Kanyosha zose usanga ari amazi abuzi yaje agaca aduga. Mbonerane ati naho amazi akenewe ukuzura kwa Tanganyika sakunguko. Nagahombo kuko ariko twe tuvuga yuko agahombo karahari mugabo nuko gukingira ibidukikije navyo twabihungabanije. Nk'ubu Tanganyika izuzi gasanga ahantu kera hari ivyatsi, hari iki, hari nk'agasozi ugasanga baraharimye, ugasanga izo nzuzi cane zizana amazi muri Tanganyika uravye ingene zidakingiwe, kuko kubera tugenda turondera aho turima ugasanga twavogereye izo nzuzi, ejo imvura iguye nyinshi igacaba igukura, ugasanga haje ivu ryinshi riza muri Tanganyika. Iryo vu naryo rakina aho rishitse muri Tanganyika, amazi naca abura haje agaca aduga, hanyuma usanga rero nagahombo kari ngaho. Kubijanye n'itegeko rigenga amazi ico bita Code de l'eau mu Gifaransa risaba gusiga imetero 150 hafi y'ikiyaga imbere yuko ubaka, Albert Mbonerane avuga ko iyo tegeko rikoreshwa nabi. Itegeko rirakwiye ukuntu dusoma iryo tegeko, ni mu ngingo ya 5 niturisoma neza. Izo metero 150 tuziharura uhereye ngaha, nk'ahantu hari urufunzo nk'ubu twoja mu Gisyo ugasanga hari urufunzo baca kugira ngo twaharure imetero 150. Mugabo muri iyo ngingo ya 5 birategekanije yuko baravye ingene imigambi ugomba gukora yobana n'ikiyaga, ukabona ingene hameze ico bita mu Gifaransa les zones humides, izo ntuziharura muri izo 150. Uragenda ukarengana urwo rufunzo, ushitse hari urufunzo rugarukira niho ucwarura izo metero 150. Hanyuma ikindi naco nuko twamaze kubaka, ubundi muri iyo ngingo handitse yuko izo metero 150 uziharura uhereye aho Tanganyika yagarukiye igihe yuzura bwa nyuma. Ngano munsi siko duharura kugira ngo naharuye 150 ngo harakwiye, mugabo sivyo ingingo twayifashe nabi. Ambassadeur Mbonerane ati naho ivyo byagenze uko ntitwasiba gusemerera ibidukikije burya biravuga. Tanganyika irabaza ati none ko mwe muvuga ngo murakeneye ko tubana neza, mugana namwe ntimumfata neza. Uravye ko turavuga by'inzuzi zidakingiwe, nka mukaraba n'imicafu usanga yuzuye ngaha muri Tanganyika, ibintu biteye uko. Nico bituma rero hariho ijambo umupapa yitwa Benedict wa 16 yavuze n'amangarukako, niwe avuga yuko isi iratubwira amajambo, nitwumvirize ico isi tubwira nitwa tugomba kubaho neza. Nanje navuze nti Tanganyika iratubwira amajambo, nitwumvirize ico Tanganyika tubwira nitwa tugomba kubaho neza. Mugabo nasanze yuko ururimi Tanganyika ikoresha ruragoye kugira ngo utore ico Tanganyika kiravuga. Mugabo nk'ubu Tanganyika kiraduga, umuntu acakano akagira ati Tanganyika kiravuga, iriburanira. Arico bituma tugira tuti abantu bubaka ku nkengero za Tanganyika baravuga 150. Mugabo yuko imbere yo kuza kubanza kubaka, ariko na cane sabubaka gusa nabatangiye ibibanza bafite uburenganzira, ubanza hagira icibwa kuraba yuko ejo Tanganyika mu yosubira ikaduga bikarondera kugarukira aho igarukiye mu 1963 byogenda gute. Muri ico gihe abantu boca bahari kugira ngo ejo inzu bubatse disenyuke kuko n'agahombo kanini iya. Mbonerane akibutsa ko atari ijya mbere ikiyaga Tanganyika kiduze.
hariho imyaka bagenda bavuga ikiyaga caduze. Nk'umwaka wa mbere nzi ni kera, ni mu 1878 muzokumva bavuga abantu bitwa Livingstone Stanley. Ico gihe bari bagendeye Burundi na Tanzania, bavuga yuko Tanganyika yari yuzuye, hanyuma Tanganyika irasubira cereza isubira kuduga mu 1938. Ariko muri iyo myaka tuvuze nta bantu benshi bari bwabe ku nkengera z'ikiyaga, kuba Tanganyika yaraduga hama ikisubirira inyuma atakibaye. Hanyuma rero aho ikiyaga ca Tanganyika caduze ubwa nyuma, aho duheruka cerekanye yuko gifise ikibanza kininiya, ni mu 1963 ubwo uje mu 1964. Muri ico gihe rero baravuga yuko naho hose twahagaze ahari mu mazi, benshi bazobabwira je nashoboye kubona n'abantu bari mu nzego z'igihugu mu 1963. Ndabaza none ko bava ku Tanganyika yari yaraduze cane yagarukira he? Iyo banyeretse hariya kuri Shanike rijya barabara rija igupfira Gatumba hajya hari mu mazi, hama uje ngaha kuri RTNB bana hari akantu kameze nk'agasozi, niho ikiyaga cagarukiye. Hamufashe iya bita uno munsi Avenue du Large, ukagenda hariya mu za Kibenga hajya hose mu mazi. Hanyuma ibarabara rija mu Rumonge haraho wasanga atamazi hari mugabo naryo ryahagaze uko amazi yari yuzuye. Niyo myaka tubona. Hanyuma nk'ibi biriko birashika byarashitse mu 2018 kuko imvura yaraguye cyane guca muri kwa gatanu, ariko ubu naho birarengeje uko aho Tanganyika yagarukiye mu 2018 kwezi kwa gatanu, uno munsi yarenze cyane.